Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe Rudende ya Isange TV, ishene hibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza rurimi rw'ikirundi. Reka ramba kengurukire kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya gatandatu kwigerama uyu mwaka. Akaba rero hari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Inkuru iteye agashavu niyo ishikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko imirwano itoroshe yongeye gusubira kwibonekeza mu kiyaya ca Rusizi, aho ndetse ingabo z'u Burundi FDNB zahakubitiwe icuro kuri ubu ngubu mu Rugombo cyangwa se mu ntara ya Cibitoke hahora kuri ubu ngubu abanyagihugu batekewe n'ubwoba, ndetse ariko aranavuga ko hoba hari abasirikare bashika batanu bagandaguriwe ku rugamba. Umugwi witwaje ibigwanisho wamaze kujabuka kuri ubu ngubu wamaze gushika mu Burundi. Amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi batanguye guhunga, ndetse bamwe bariko barazikwa bivanye nuko badashobora guhunganwa. Igisirikare cy'u Burundi gihagarariwe n'umuvugizi wacu ariwe Gaspard Baratuza yamenyesheje ko kuri ingabo z'u Burundi ziri mu mazi abira. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mbere yuko afata urugendo rumushikana mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari yitavye ibiganiro byahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta y'u Rwanda, aho hasinywaga amasezerano y'amahoro ndetse n'imikoranire hagati y'ivyo bihugu vyombi. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ngo yasize atanze itegeko ko abasirikare b'u Burundi bagomba gufata cyangwa se amakambi y'igisirikare cy'u Burundi kigomba kohereza abasirikare tsinzi mu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi kuri ubu ngubu abasirikare batari bakeyi bariko barabandanya kugwa ku rugamba. Ni inkuru rero iteye agashavu ishikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivanye nuko mu Rugombo abasirikare bariko baragandagurwa, abanyagihugu batekewe n'ubwoba ndetse bamwe baranashobora guhunga. Aya makuru turaza kuyagaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido tuze kubandanya tuyabashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa ijya nino, tuze kunyarukira mu biriko biravugwa mu ntara zitandukanye ziba zaragiye zitangwa na cane n'ikimenyesha makuru ca Ejo Heza, nazo turaza kuzibashikiriza ku buryo bw'idonido. Ico ndabasavye mubanza bufyonde subivure partage ndetse na sabone ngo tubandanye kubana amakuru ndetse n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko tubashikiriza amakuru n'ibiganiro kandi biba bigezwe ko biba ndetse byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rombe kengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu ku byo bw'idonido tugiye gutangurira ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cane ngaha mu ntara ya Cibitoke yahora muri Rugombo, aho abanyagihugu kuri ubu ngubu batekewe n'ubwoba budasanzwe, ndetse bakariko baratabaza aho umukuru w'igihugu ndetse n'abajejwe umutekano kugira ngo babakingire bivanye nuko ibisasu cyangwa se hariko haragwa amabombe. Abanyagihugu bo mu Rugombo rero kuri ubu ngubu bakaba bari mu ntara ya Cere yahora bariko batabaza ko bari mu bwoba bwinshi cyane. Haraciye nk'isaha imwe hariko harumvikana amabombe ndetse ibombe biturikiye aho bita ku Badage mu kibanza cafugwimwo abasirikare b'Abadage mu mpera y'ingwano ya mbere y'isi yose. Abanyagihugu bavuga ko ico kibombe ayo mabombe yoba kandi yazananye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko haravugwa umwana ndetse aho hariko haranavuga ko hari abantu boba bakomerekeye ariko kuri ubu ngubu baciye bajanwa kwa muganga. Si ivyo vyenyine rero kuko hari na bamwe mu basirikare b'u Burundi bashika kuri batanu baciye basigaho ubuzima, aho bivuga ko izo bombe zoba zabahitanye. Bamwe kandi mu banyagihugu batwandikiye bariko baravuga ko abantu benshi batekewe n'ubwoba baca bariko barasubira mu mihana yabo, abariko baraja mu bikorwa vyabo vya misi yose kuri ubu ngubu bivanye n'ubwoba bw'abatekeye baciye basubira mu mihana iwabo. Bamwe mu badandaza kandi bakora ku masoko atandukanye nko ku isoko nkuru ya Rugombo bariko barugara, ndetse banavuga ko n'abanyeshuri kuri ubu ngubu batakibasha kuja ku mashuri bivanye nuko aya mabombe ariko araturika ashobora guhungabanya umutekano. Kuva indwi itanguye rero ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu na cane mu Rugombo kubera intambara iri hafi y'urubibe rw'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bice vya Kamanyora, Ruvungi ndetse na Katogota. Umurwamo rw'intambara rumvikana kandi gushika mu Rugombo. Bamwe mu banyagihugu batwandikiye bavuga ko
utagishobora gusinzira kubera amasasu ndetse n'ubwoba bukomeye cyane bivanye n'ibikoho biguma biturika ngaha muri ico okiyani cyangwa se kuri ubibe rwa leta ya Kongo ndetse n'u Burundi na cyane ngaha mu rugombo. Ibintu kandi byifashe gutya mu gihe mu gwitwaje rwanisho AFC M23 uri kuragiriza ingabo z'u Burundi ko arizo ziriko zirateza imidugarano na cyane muri Kamanyora zikoresheje ibikoho bikomakomeye byo bavyari bihagaze mu Burundi. No kuvuga ko rero ingabo z'u Burundi ziriko zirarasa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ziri mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi President Ndayishimiye ubwo yafataga urugendo rumushikana mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yitavye ibiganiro by'amahoro ndetse no gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Burundi ya Leta y'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Bivugwa ko yaresize atanze itegeko ko abajejwe amakambi ya gisirikare ngaha mu Burundi bagomba kwehereza ingabo muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Hari n'amakuru twarose avuga ko hari bamwe mu basirikare bari batanguye gutozwa ivy'urugamba ndetse no gukoresha za drone kugira ngo babandanye bajye gukora muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Kuri ubu rero biriko biranoganwa ko igisirikare cy'u Burundi hari ico bakiriko kirashotora AFC M23, kandi AFC M23 ivuga ko amwe mu babombe yatewe mu banyagihugu bakamanyora. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ntaco kiravuga ku byo uyu mugwi witwaje ibigwanisho uriko urabagiriza. Gusa ni mu gihe abanyagihugu b'u Burundi bo batekewe n'ubwoba bivanye n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ndetse abanyagihugu kuri ubu ngubu bamwe bariko baranavuga ko bibandanya kuri uyu murindi bamwe baranashobora guhunga igihugu bivanye nuko ibyo bariko barabona biteye ubwoba. Abasirikare bacika batanu mu gisirikare cy'u Burundi rero bakaba baguye mu rugombo, ikaba rero ari inkuru mbi yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivanye n'intambara iriko irabera ngaha muri bino bice vya Rugombo mu ntara ya Cibitoke yahahora. Ni mu gihe kandi ibintu bimeze gutyo leta y'u Burundi yo yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, bakaba rero yarohereje abasirikare baba 10,000 bagiye gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Kuri ubu ngubu rero si ibyo byonyine kuko n'amakuru duhabwa n'amasoko yacu na cyane ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo nuko abasirikare boherejwe muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu Burundi ndetse n'urwaruka ruzwi nk'imbonerakure kuri ubu ngubu ngo bariko baragandagurwa nk'impene, ndetse bamwe ngo baragandagurwa ntibanashiguranwe iteka. Kuri ubu ngubu imiryango y'abarundi ikaba iri mu gashavu ntangere bivanye nuko abana mu Burundi bariko barahonera muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo kandi batazi ico bariko baragwanira. Mu gihe kandi abanyagihugu batabaza bavuga ko leta y'u Burundi ivyo iriko irakora yohereza abana mu Burundi guhonera muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ngo bidasiguritse, na cyane Kongo niyo bahaguye batazanwa mu Burundi ngo bashinguranwe iteka ndetse n'imiryango ngibe yahabwa impozamarira. Mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwo yabazwaga ibijanye n'igisirikare cy'u Burundi kiriko kiragwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo yatangaje ko atari igisirikare cy'u Burundi ngo ahubwo bari bamwe mu bo mu migwi yitwaje ibigwanisho ikorera ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, nk'uko ndetse n'amakuru dukura ku rubuga abandanya abishikiriza. Ibi kandi biri uko mu gihe umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza mu minsi yaheze yatangaje ko ngo igisirikare cy'u Burundi kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo gitabare abanyagihugu na cyane ngo gicungere imbibe z'u Burundi. Mu gihe kandi kuri ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu kiyaya ca Rusizi naho ibintu bitifashe neza, aho ndetse hariko haranavugwa ko hoba hari imwe mu bigwi yitwaje ibigwanisho yamaze kujabuka mu Burundi nk'uko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abajejwe amareta yabo ngaha mu Burundi mu mezi yaheze yatangaje ko intambara ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo na cyane yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini gihangayikishije akarere k'ibiyaga binini na cyane u Burundi, akavuga ko isaha n'isaha rero ishobora kujabuka igaca yinjira mu gihugu cy'u Burundi nk'uko na awe yabitomoye. Muri rusange rero byumvikana ko Perezida Ndayishimiye atekwe n'ubwoba ntangere bivanye n'intambara ziriko zirabera ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, kandi ko isaha n'isaha ndetse binashobora ku intambara ishobora guca ijabuka ikinjira mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru dukura ku rubuga ndetse nayo abishikiriza. Reka tubandanize amakuru yacu kubiriko biravugwa n'ubundi mu yandi makuru abariko aravugwa ijya nino hatandukanye, na cyane turabire ku nkuru ikavuga ko mukuru wa batayo Tafoko ya munani Lieutenant Colonel Atanazi Minani
yari yishwe mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza. Ni intambara rero bigaragara ko iriko iraberamwo ibintu biteye ubwoba na cane ku ruhande rw'u Burundi nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza, ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye nawe kuri ubu ngubu yamaze gutekerwa n'ubwoba biriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivanye nuko intambara iriko iraba iteye ubwoba ndetse n'amakungu kuri ubu ngubu akaba ahagaritse umutima. Nige kandi Perezida Ndayishimiye we abandanya yohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo babandanye bajya kugwana, nige kandi ibintu biruko mu gihe nyakubahwa Perezida Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu ngo Niyongabo ngo igisasu caguye mu rugombo ngo ntimugifate minenerwe kuko ngo ushobora kuba ari ibi rero ni bimwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi cyangwa se urongo w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Murantunga Prime Niyongabo ndetse ari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba rero bagarutse ku vyaraye bibereye mu rugombo, aho bavuga ko rero ibisasu byahaguye bitakagombye gutera ubwoba abanyagihugu, mu gihe kandi abanyagihugu bo bamaze gutekerwa n'ubwoba ndetse banatangaje ko isaha n'isaha bashobora guhunga igihugu. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye we ivyo ngivyo bitamuragishinga bivanye nuko abizi neza ko umutekano wiwe ukingiwe, ariko isaha n'isaha ibintu birashobora guhinduka, uriko arahiga nawe agatangura aguhigwa. Mu gihe kandi ibintu bihagaze gutyo umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitifashe neza. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye we abandanya agaragaza ko umutekano uhagaze neza, ariko kandi mu by'ukuri ibintu ntibihagaze neza ngaha mu Burundi. Mu gihe kandi niyo uganiriye n'abanyagihugu nabo bakubwira ko bamaze gutekerwa n'ubwoba bivanye ibiriko biraba ngaha mu Burundi na cane mu rugombo nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu n'ubundi abandanya abitomora. Nyakubahwa rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Niyongabo Prime bavuga ko igisasu caguye mu rugombo ngo batakwiriye kugifata minenego kuko ngo ushobora kuba ari umukenyuro wundi mwasi muhanganye. Biriya bishobora ngo kubandanya akeshi ngo gashoboka kugira ngo mushire umutima n'inguvu ku ruhande rumwe, kumbe umwasi ariko aca ku rundi ruhande afate Uvira gashobora kubaba ari agahuvyo. Rero nyakubahwa igisirikare gikenura cane iperereza rikore neza mu bihe ni nk'ivyo, hakenewe kandi cane iperereza kugira ngo umutekano w'igihugu ntutosekare, hagasubira kugwa iyindi bombe ku butaka bw'u Burundi. Ndabasabye iyindi bombe ngo tuyumve yaguye mu gihugu kibanye. Mu gihe kandi birumvikana ko Perezida Ndayishimiye ariko aravuga ko ariko aragiriza igihugu kibanye c'u Rwanda ko arico coba kiriko kiramutera, kuko aciye avuga ngo mu vy'itangaje avuze ko ngo hagasubira kurwa iyindi bombe ku butaka bw'u Burundi. Ndabasabye iyindi bombe tuyumve yaguye mu gihugu kibanye c'u Rwanda kibe igitsindo kimwe ku kindi, iry'ivyo kuri iryinyo kurindi. Nimuje kandi Washington hasinywa amasezerano yo guharagarika intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muje kandi uwo ni umuhanganyo uriko uraganzwa cyangwa se uriko urashirwa ahabona na leta y'u Burundi nk'uko imaze kubitangaza. Ivuga ko mu gihe rero leta y'u Burundi yakongera kumva hari igisasu tuguye mu rugombo nk'uko twabibabwiye ko hari ibisasu byahaguye, ngo leta y'u Burundi nayo icifata ingingo yo kurasa amabomba akomakomeye ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ibiro vyumvikana ko leta y'u Burundi iriko irashaka gusotora igihugu kibanyi c'u Rwanda nk'uko ndetse babishize ahabona. Reka tunyarukire mu yandi makuru. Uburundi ndetse no mu Burusiya bijanye n'imigenderanire. Urugendo rw'akazi rwabaye urugendo rushure ku mukuru w'inama nshingamateka
Gerasi Daniel Ndabirabe. Kuri uyu wa gatanu Kigarama uyu mwaka mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerasi Ndabirabe yatahutse havuye mu gihugu c'u Burusiya, aho yari yagiye gusinya amasezerano yo guhanahana ubumenyi, kungurana ubwenge, imibano ndetse no gukorana hagati y'inama nshingamateka y'u Burundi ndetse n'iy'u Burusiya Duma d'Etat. Hambavu yo gushira umukono kuri ayo masezerano, umukuru w'inama nshingamateka yarakoze n'urugendo shure. Muri urwo rugendo Daniel Gerasi Ndabirabe avuga ko yabonanye n'abarongoye inama nshingamateka y'u Burusiya Duma d'Etat, arabonana kandi n'abarongoye ishure ryigisha iby'imigenderanire n'imibano hagati y'ibihugu n'amareta, ngo kakaba kandi kabaye n'akaryo ko kuganira n'abanyeshure bo kuri iryo shure. Daniel Gerasi Ndabirabe ndetse akavuga ko mu mwanya bamaranye bamwemereye ko Uburundi bworungika abanyeshure benshi kwiga kuri iryo shure kuko rifise n'ibindi bisata vy'ubuhinga. Abandi bagendeye ngo ni mu kigo citwa Centre de Patriote, ahabikwa ibigwanisho vyinshi. Kakaba kandi kabaye akaryo ko kwiga uko ibigwanisho bikorwa, harimo ndetse n'ibigwanisho binini binini, harimo ndetse na ruhonyanganda cyangwa se ibizwi nka kirimbuzi. Ikindi kandi kibanza bagendeye ngo ni ikigo gikora kikongera kandi kikigisha uko ibigendajuru bikorwa ndetse ngo n'ubuzima ababijemwo babamwo. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ngo yaragende kandi ahari ikigo kijejwe byo gukinga ibiza n'isibe, aho ndetse ngo yasanze mbere ico kigo gikorana nabo mu Burundi ku buryo ngo hari n'igikorwa cyo kubaka mu Burundi ikigo c'akarere Centre Regional kijejwe ibyo kurinda impanuka zitezwe n'ibiza n'isibe. Daniel Gerasi Ndabirabe asozera avuga ko igihugu c'u Burusiya cerekana gushaka gukorana neza n'u Burundi mu bisata bitandukanye nko guteza imbere imibano ndetse no guhanahana ubumenyi mu buhinga mu bisata by'ubutunzi, uburimyi, ubworozi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku vy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ngo ivyo byose bizofasha gushika ku mbona kazosa y'u Burundi bwihaye muri 2040, igihugu giteye imbere kandi igihugu cifasha muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060, kuko ngo kuyishikako ngo ntivyokunda tudashoboye gufashanya n'abandi. Ivyo rero akaba yabishikirije ubwo ashikaga ngaha mu Burundi, ariko arayaga n'abamenyesha amakuru batandukanye nk'uko n'amakuru ku rubuga ndetse twahawe abandanya abishikiriza. Reka tubandanirize mu makuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa mu yandi makuru atandukanye ngaha mu Burundi, na cane turabiha hamwe kubiriko biravugwa nabyo tubandanye tubibashikiriza makuru abariko aravugwa ijya nino. Reka rero tunyarukire n'ubundi mu makuru ariko aravugwa, na cane tunyarukire mu bimenyesha makuru biba bigiye bitandukanye, tubashikirize ibiriko birahavugwa. Mu Cibitoke Muyabaga yatowe amanitse ihigiro abanyagihugu pariyamiriza ibishikirizwa n'intwaro. Nk'uko abanyagihugu babishikiriza cyangwa se nk'uko babitwiganiye, kuwa gatatu Kigarama y'umwaka ikiziga ca Jume Ndayikeza w'imyaka 28 caratowe kimanitse mu nzu yiwe kwitanga ku musozi Higiro muri komine intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ibyo byabaye kuri uyu wa gatatu nyene Kigarama uyu mwaka. Sigiste Niyombona umukuru w'umutumba Higiro aremeza itorwa ry'ico kiziga, avuga ko imvo z'urwo rupfu zitaramenyekana,
akibaza ko yoba yari yahuye. Ariko kandi bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bariyamiriza ivyo bishikirizwa, babona ko uwo muhisi yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza kugira ngo berekane ko yiyahuye. Ubwo babibonye kandi Jules Ndayikeza yoba yishwe azira amatati y'amatongo ari mu miryango, bagasaba amatohoza yigenga kugira abakoze ubwo bubisha ngo bashengezwe imbere y'ubutungane. Umukuru w'umutumba Niyimbona atomora ko ata muntu n'umwe yikekwa arahagarikwa gushika uyu munsi. Ico kiziga kandi caciye gihufubwa uwo munsi nyene nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko abandanya abishikiriza. Ayo niyo makuru rero twari dufise kuri iyi saha. Reka shimire mwese mwariko muradukurikira muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu Burundi, abari bari mu ntara zitandukanye uko ari zitanu zashizwe ko mu ndinganizo shasha nk'intara ya Bujumbura, intara ya Gitega, intara ya Butanyerera, intara ya Burunga ndetse n'intara ya Murantunga ndetse n'izindi ntara zose nabashije kudondora zigize Uburundi ndetse n'amakomine atandukanye agize Uburundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe, abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Kongo, Mozambique, Zambia, mwese ndabashimiye kuba mwari ko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Reka tube dusozera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.